Ikiganiro mwavyumvise ni Club de la Presse cunani rw'amaradio RPA inzamba agateka kawe be na radio television Renaissance. Mwaramutse bakunzi bakino kiganiro kigira 59 muti none tuganira kuki mwarabikurikiye mu mugambi w'ibiganiro vyo kugarukana amahoro mu Burundi. Yoweri Museveni ari nawe muhuza akaba arongoye n'akarere ka EAC aherutse kwandikira Ikete mugenzi we Petero nkurunziza amwishura ku Ikete yari amwandikiye amusaba yuko nyabuna ikibazo c'u Burundi n'u Rwanda ari naco coja ku ntebe y'ibiganiro, ariko nkuko babikurikiranye mu nyishu Museveni yatanze siko vyagenze. Museveni yasavye nyabuna Petero nkurunziza kwemera kuganira nabo yita abihevyi canke bari mu migwi y'iterabwoba abateroriste muri migwi Faransa. Abo rero igihe rekaba ari nayo ntandaro y'ukutaganira nabo batavuga rumwe. Ico rero kikaba ikibazo ca mbere muraza kubikurikirana abatumire bacu mpava ndabashikiriza mu kanya. Muri politike kandi bikaba biruko mu gihe igisata c'agateka kazina muntu mu Burundi uno musi bigaragara ko atako cifashe ku musi wejo kandi mwarabikurikiye mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire bwaratumye ko baseruka ibihugu byabo mu Burundi baja kubereka inzu iri mu Kinindo ni muri quartier Kinindo mu gisagara ca Bujumbura, inzu bavugamwo bavuga mu ireresi yatunganijwe ni radio BBC yuko ari iradio yasese inako yuko ari inzu yakoreyemwo byo gusesa amaraso. Mwabikurikiranye leta y'u Burundi nayo ikagaragaza yuko nyabuna iyo nzu yabaye inzu yafatiwemwo ibigwanisho, ari naco bashikiriza yuko guhera ubu amazu nkayo agiye kudandazwa. Ivyo ni bimwe mu byo tuzakuganira muri kino kiganiro Club de la Presse. Ndabashikiriza abatumire turi kumwe, abatumire turi kumwe rero akaba ari Bob Rugurika, akaba ari umuyobozi wa Radio Publique Africaine. Mwaramutse Bob. Mwaramutse Patrick, mwakoze no kuntumira. Kaze muri kino kiganiro. Umutumire agira kabiri ni Honorable Emmanuel Nkengurutse, akaba yahoze ari umukenguza amateka, akaba ari n'umudasigana. Nuko gasinihenze Honorable. Mwaramutse cyane. Imigambwe ntitukibishira imbere, dushira imbere ikintu kimwe gusa. Kaze mu kiganiro turabiduga ko mukanya. Patrick Mitabaro rero nije turi kumwe muri kino kiganiro, nsubiye kuba ikaze mwese. Duhere rero kwa mugenzi wacu Bob Rugurika tuganira kubijanye n'ireresi yejo yashizwe ahabona na BBC nkuko nabivuze. Mwebwe mwarazobere mu bijanye n'amatohoza y'umuga kumenyesha makuru. Reta yagize iti nyabuna ivyo BBC ivuga sivyo, ati iyi nzu ico tuzi twebwe nuko ari inzu yafatiwemwo ibigwanisho, bati amazu nkayagiye kudandazwa. Mwebwe ku ruhande rwa BBC no ku ruhande rwa leta muhagaze? Murakoze, ariko nagomba kubabwira yuko si nibaza ko hari aho guhagarara naho kudahagarara ku biriko biraba mu Burundi, kuko nkuko mubivuze ireresi yerekanywe ni radio y'abongereza BBC, bakaba bakoreye cyane ku nkuru ijanye n'amazu akoregwamwo amabi atandukanye hajya mu gisagara ca Bujumbura. Mwarabibonye iyo reresi yagarutse cyane ku mabi yo gusinzikariza ubuzima bwa kiremwa muntu, kugandagura abantu baba bafashwe n'inzego z'igipolisi z'umutekano mu gisagara ca Bujumbura. Mwarabibonye ijyanzu rero yo mu Kinindo sagasesecaro muri twese murabizi, vyagaragaye kuva mu mwaka wa 2016 mu mpera yawo, aho abantu bafashe amasanamu y'amaraso ariko aca mu miringo zitwara amazi ava muri ugo rugo nago tukaba tuzi ko muri uno mwanya rucumbitsemwo abapolisi n'abakozi b'ugwego rw'iperereza. Rero kubazi imigire yaburya butegetsi ivyo kwama bagandagura abantu, barabonye ko ari inzu yicigwamo abantu nkuko tuzi inzu nyinshi biciramwo abantu haje Bujumbura. Rero uti kubijanye n'impari iyo reresi yateye mwarabibonye, nibisanzwe ko leta y'u Burundi
nako je bisigaye bingora kuyita leta ndayita nk'akagwi kabihevye naho aribo bakunda kutwita bihevye kuko ijya si leta kuko leta mu bisanzwe irafise ico bita definition en état cyangwa en gouvernement uravye mu biyiranga si bijya tubona kariya ni nk'akagwi k'inkozi z'ikibi zagiye hamwe ariko zifashe mpiri inzego z'igihugu rero niho navuga nti nibisanzwe ko babihakana kuko kuva mu mwaka wa 2005 bashitse ku butegetsi nta ciza bigeze bakorera Burundi bagumye bica basahura amatungo y'igihugu kandi buri gihe hose hasohotse amatohoza murabizi yari aya maradiyo yacu kuva kera ivyo vyose twatohoza tubishize habona misi yose bavuga bati abo barabesha abo nabangushi abo bakorera opposition nibisanzwe rero ko nuno musi babandanya bari muco bita negation n'aba negationniste n'abantu babahakanyi nta kintu na kimwe bemera mu byo bakora nico gituma je nabise abihevyi n'abantu iyo mvugo kumbure na Museveni aragira ati abantu bita abantu ngo abihevyi abitwaje iterabwoba ni imvugo idatuma abantu bashobora kwegerana kugira baganire iyo mvugo oya urankundira je ntituri mu byo guhuza abantu ngo baganire turiko tuvuga ibikorwa rero mu bisanzwe uravye ya ma group terroriste amagroupe terroriste uravye nk'ico ibikorwa akora mu bihugu vya Buraya uravye za leta z'ubumwe za Amerika mu Burayi bijya bikorwa vy'abihevyi bituritsa bagahitana inganda zigatikira ubiriza nivyo leta y'u Burundi iri kirakora mu kugandagura abantu mwarabonye ivyo yakoze mu matariki ya 11-12 Decembre mu 2015 rero reka tubireke ivyo ntaco ariko mvuge yo gusasira indava turaza kubiganira kumbe yego nashaka kuvuga yuko nibisanzwe ko bahakana kuko nta kintu na kimwe bazigera bemera iyo za RPA inzamba za Radio Renaissance amaradio za BBC iyo bagize ivyo banyegurura ijya leta iri kirakora yama ifati ya mbere mu kubihakana rero nibaza ko nibisanzwe nta na kimwe gitangaje kirimwo ariko ico novuga ciza nuko bitanguye kugaragara yuko ijya leta isigaye itekewe n'ubwoba kuko ni ikintu ciza kubona baratekewe n'ubwoba bakagira bati nyabuna turambaye ibara reka rero dukoranye abaserukira ibihugu vyabo hano tugerageze turabe ingene tubihakana ibi bintu hanyuma mwarabibonye abaserukira ibihugu vyabo si bijuju sabana kujya ijya leta ibikora bakora ibintu mu bujuju bwinshi mwarabonye ko baritavye inama y'umushikiranganje ariko hageze ko bababwira bati nimuze rero tubatware ku rubuga aho vyabereye tubasigure tureke ingene atari ivyo nibigeze bajayo kuko bavuga bati ubu bujuju twe ntitwoja kutumwanya wacu turabari reka tuvuge ikibazo ni cakindi honorable nkengurutse bijya byabaye ejo murabona yuko vyatumye abantu bategekwa n'ubwo cyane cyane abari hanze bahunze ko nujya muryango wajya mu Kirindo sihuri bagize bati amazu nkaya ni menshi mu gihugu agiye kubitwa camunara mbega mwebwe mubona ko iyo ngendo ibereye mu gihe yamazu bavuga yuko yafatiwe mu ibigwanisho urumva abicanyi nuko babigenza erega umwicanyi iyo bari ko baramwagiriza akabona icaha kiramwagiriye iyo asanzwe afise umutima mubi w'ubutini nk'abarya aca abandanya akora ivyaha nagumye nibusa yuko imvugo oya tuma abantu badashobora kuganira uri umunyepolitike ntabwo turiko turaganira na Bob canke na wewe canke turi kuri batubaza ico twiyumva nduga kwijambo narabe urumva afise umutima nk'urya gusubiza inyuma umugongo ngo babireke canke basaba imbabazi baca bakomeza ca kibi nivyo rero bagiye gukora kandi mugabo uca usanga bijya bagiye gukora biriya bagiye gukora ni ibintu vyari mu mugambi erega bafise umugambi muremure cyane umugambi wo gutoteza abantu bose batabemera hanyuma noneho iyo hageze abatutsi bakabica bakabanyaga kuko bijya biri mu migambi y'ihonyabwoko erega umuntu uramwica nawe utamwica ngo umukure ku buzima iyo umwatsi bimutunga uba uri kuramwica biri muri definition y'icyaha c'ihonyabwoko nico barondera ariko rero uravyumva nabo nyene ko bitajanye n'amategeko kuko leta naho yo bari leta y'ukuri turetse
yuko ijya ari leta y'icaduka nayo bari leta y'ukuri ntishobora gufata ibintu by'abantu ngo ivyihagire ibitware ihabigende kubidandaza hariho amategeko twabonye no muri kahise igihugu cy'u Burundi gisa nuko kibandanya muri vya bindi 2002 byarabaye hari abanyazwe none munsi biriko biravuga ko leta igiye kunyaga abandi ndikuvuga ni rwa rukurikirane yo kuva muri kahise ni ivyo muri 2002 ntavyo nzi reka tuvuge ivyo tubona ubu uri kwa tubajiye kuvuga ivyo tubona ubu ivyo vyo muri 2002 urabivuga ukundi kuko vyaraciye mu masentare bashobora kuvuga ko amasentare yakoze nabi sivyo muri 2022 vyaciye muri sentare bashobora kuvuga ko amasentare nayo nyene yari yegamiye ubutegetsi atakoze neza ariko hoho njanye vyaraciye mu butegetsi babe mu ntuze mu tungane abantu bashobora kuvuga ati ubutungane bwaciye nabi ariko vyitwa ko vyari vyakurikiye data wanje amategeko au niveau ikintu cyitwa procedure au niveau du fond niho haza gusura kwipoza ikindi ikibazo nk'iconye kirakomeye mu gihugu cy'u Burundi cyo kunyaga amatongo y'abantu nkuko nabyo yarabivuze Bob uravye uko vyagenze muri kahise mu 2022 hariho abahutu banyazwe amatongo kubera bahunze hanyuma ununo munsi murabona CNTB ijeje gutatura amatati ya kahise ajanye n'amatongo ntavyo rava imbere none ivyo uno munsi twogira tuti ni kwa rukurikirane kwa yamabi abarundi bagiye barabona uno munsi bakibandanya kwa kwihorahorana hagati y'ivy'ubwoko kubwanyu unkundire Patrick nagomba nkuko honorable nkengurutse yarabivuze iki kibazo ntitukivangatiranye turiko turavuga ivyo uno munsi CNDD diriki kirakora kuko ivyo CNDD kirakora uno munsi nivyo turiko turabona uno munsi muri kino kiganiro turiko tuvuga ku bintu biko biraba vyabaye ejo vyabaye hirya ejo ntituriko tuvuga ibintu vyabaye mu myaka ya 70 byo niba bereka severe kuko murazi hariho umugwi uriho naho uno munsi wo mugwi utwagwa n'umuntu w'umubandi atakindi camuranze ataruguhirika ibintu urabona ujya muntu baheruka guha severe ngo ayitware niwe ari isoko y'amabi yose uno munsi igihugu cy'u Burundi kirimwo yamye atunganya ibintu vy'amatora vy'urudava vy'amafuti amatora atigeze aba demokratike amatora atigeze yitabwa na bose ibintu vy'urudavagi nivyo Petero Kavende cyari yakoze ikibazo canje kugira ndashaka gusubiza ijambo ikibazo canje nti mbega uno munsi nta cigwa abarundi leta y'uno munsi iyo ushobora gukura muri kahise kugira ngo ikosore ivyabaye kunyaga amatora nivyo kumbure twovuga leta ihari uno munsi twabivuze nakagwi k'abantu n'ivyaduka abantu Burundi bwarahuye n'isanganya uno munsi gutwagwa nabajya abantu kuko ntako n'amareta yigeze kuba hari kera yoba yarakoze amakosa ivyuno munsi nagahomera bunwa urabona muri kino kinjana kutwagwa n'abantu nkabajya atakindi biyumvira atarukwica atarukwiba ataruguhora atarukurenganya nakamaramaza rero niho navuga nti nta cigwa bigeze bakura mu mabi yashikiye Burundi mu myaka yaheze kuko bariko bakora ibiruta ivyabaye nivyo tuko turavuga Patrick uno munsi ibintu biko biraba nakamaramaza nico gituma ibi bibazo vyabaye ngo mu myaka yahera reka tubirekere uwo mugwi canke mbere uwuzoza kuko jewe nkanje umwihwezo wanje uno mugwi ni umugwi w'ababandi simvuze bose ariko nk'uwurongoye mumbabarire mu nkundire kuko kandi iyo mvuze ikintu iyo mvuze ikintu nk'uhavuga nti umuntu w'umubandi ni ukuvuga ko abafise ibimuranga ndashobora kubisigura umuntu yamye atunganya nk'amatora yazanye injyane mu gihugu urumva uwo si umushinga nawe si n'umugabo bimwe abandi baravuga ngo tube turabagabo nibo twita bangushi nico gituma rero nashaka kuvuga nti ivyo iyi leta iriko irakora ntaho bisaniye n'ivyabaye kandi nta n'ikigwa bakuye mu mabi yashikiye Burundi bariko basongera isibe rero nashaka kuvuga yuko gusa birababaje kuko nabivuze neza Burundi bwarahuye n'isanganya gutwagwa nabajya abantu igisigaye nukumenya umwanya busigaje muri iryo sanganya n'ingene buzorivamo kubivanga ni ikintu bita mu gifaransa relativisation de l'histoire kubiha agaciro gato cyane kuko ivyakera vyabaye birazwe biranditswe kandi bizocigwa imanza bizokwigwa
ababu reka tubavuge nibo irega nibo ariko kandi reka nakubarire hari ibintu bita honorable la non répétition des crimes byabaye muri kahise ivyo rero uno munsi munabonye ko bigenda biragaruka byo gufata amatungo y'abandi kandi byarabaye no muri kahise muremera yuko kame muri kahise hariho byabaye uno munsi bitariko birahicigwa abo no munsi mbega barya boronka ikigwa ciki ko bagiye nabo nyene bahawe n'ivyaha bahawe niki ntibahawe n'ivyaha bitarahanwa n'ubu kandi bagomba gukomeza babandanya bice abashobora kubitware bati mwaradukoreye ivyaha nivyo effacer le témoin nico rero urumva nta cigwa boronka barya nkuko Bob yabivuze reka duje ku gice kigira kabiri ca kino kiganiro dufatiye kuri ibi nyene twaba turashikiriza bijanye no kudatora kudakura icigwa muri kahise ubwicanyi harabandanya guhohotera abantu nkuko mwabishikirije igice kigira kabiri rero nikijanye n'ibiganiro nkuko nabishikirije nkitanguza kino kiganiro umuhuza mwarumvise ahagaze ari nawe arongoye akarere k'ibihugu bigize umuryango wa yase yagize ati nyabuna bwana president Petero Nkurunziza emera kuganira nabo mwita abihevyi abo mwita aba terroriste kugira ngo murabe ko umuti woboneka w'ibiganiro mwikete honorable Museveni yanditse abenshi muri opposition matavuga rumwe na leta mwabona yuko ari umuhuza ahegamiye cyane ku ruhande rwa Nkurunziza irikete ryo bajyara bahinduye ivyumviro iryo kete rizodoye ivyumviro tumaze kubona ko ivyo yanditse abikomeje akabikomeza ni abandanya yitwa ko ari umuhuza w'abarundi kuko uko mbibona umwunganirizi we avuga ko yahejeje uravyumva hamwe rero yobandanya ari umuhuza tuzoraba yuko byamubariye agaragaza kubishira mu ngiro mu vyanditse musaba kabifatira mu vyanditse mu mushimiki cyane cyane no munsi byo tuma intambwe yanditse ibintu vyinshi vyiza kandi vyerekana yuko yumva ikibazo c'abarundi ahubwo twana twibaza ko atacyumva ariko aracyumva agira ngo ubundi yabireka nkana icyo dushima gikomeye nuko yamwara ati genda muganire uko bita kose nawe nturi mutagatifu nturi umweranda sivyo ati nturi umwenda nawe waragwanye rero tuswe no kubita abagenosideri cyo kintu nagikunze cyane we ntushobore kubakompara n'abagenosideri y'intera hamwe kuko intera hamwe zirica zikamara ubwuko ariko abo wita ko bagomba kugira kudeta yaragize ati yarongeye ko ati naje naraganiriye na Joseph Kony yagirizwa ivyaha byo mu ntambara ivyaha yego ndaganda gishike ko ati rero genda umuganire nabo wituko igikuru nuko ushobora kuronka amahoro ati jewe mu gihugu cyo wanje naronse amahoro kuko naganiriye n'abantu bose babagize kudeta abica abantu abagirande turaganiriye kandi ubu bari muri leta yanje ubu nicyo gituma Uganda ariko gitekanye namubwira ati cugenda rero nawe uganire ivyo rero urumva twese twita abicanyi abateroriste ivyo nivyo ni wabivuga kuko ivyo byose birafise definition teroriste abapuchiste n'abandi byose birafise kwita abantu bose bamugwanya ukabita puchiste n'uburu umuntu nyene utagira ubuntu kuko erega igihugu ni c'abarundi bose si cakagwi kamwe sikakarya boborogurika ikibazo gisa n'ikomeye Nkurunziza ati abapuchiste abateroriste ati abone ishobora kwicarana muri kahise murabizi ibiganiro byarabaye mu Burundi uyoya ati aba tribalo genocidaire ariko baricaranye uno munsi Museveni ati nabuyoya iyo tutamushira ku gitugu ntihari kuganira uno munsi murabona icizere cyo ibiganiro bishoboka murakoze biri muri Ikete ya President Museveni murakoze ariko nagomba mu nkundire mpere ku ijambo rikomeye honorable Nkengurutse hejeje kuvuga aravuze ati harigeze igihe twiyumvira ko umuhuza ariwe President w'Uganda Museveni adatahura ikibazo cy'u Burundi atariko mu Ikete tubona heruka kwandikira Nkurunziza
twasanze ahubwo abitahura cyane abizi ni ikintu ciza cyane ni ikintu ciza cyane avuze ariko nagomba jewe ndabahe umwihwezo wanje ndashobora kwihenda kandi hamwe noba nihenda vyo bari navyo vyiza ariko umwihwezo wanje kuri uru rukurikirane rw'amakete ariko araba hagati ya Museveni na Nkurunziza n'urukino rwo guhenda abantu n'urukino kumwe abasende defite bavyita mu muchezo wa ndani ndabona umengo baramushizemwo na Museveni uti kubera iki abivuze neza Museveni nimbere yuko sende defite ishika ku butegetsi Museveni niwe yari ico bita président de l'initiative de paix au Burundi niwe ya inyuma y'amasezerano ya Arusha yahagarariye y'amasezerano arahagararira ibikorwa byose bijanye no kurangiza intambara mbere ahagararira ibikorwa byo gutegura amatora yo mu 2005 je ndibuka yuko n'ikirangamisi c'amatora y'2005 jewe nari ikampara nari kubikurikirana cafatiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu by'akarere Museveni yararongo niho hashinze ico kintu nkundire gato Bobo ucuduga ku ijambo ibijanye n'amasezerano ya Arusha Museveni muri jakete giwe yarahagarariye aravuga ati mbega mwikete wanyandikiye Petero nkurunziza ndatangazwa no kubona utashizemo ikijanye n'amasezerano ya Arusha birumvikana ko yahagarariye niho nshaka kubandanya rega nkuko nkengurutse honorable yabivuze ni ibintu byinshi byiza twasomye muri rya kete mbere ni ibintu uravye Museveni yanditse bigaragara ko yaba ari uwundi ahubwo ikibazo cy'u Burundi aba yagitoreye inyishu kuva matata kiba mu 2005 rya kete nico rigaragaza ariko ukabona yuko inyuma y'imyaka 3 biento 4 Museveni yabiretse abibona abizi rero je nashaka rero muhundi ndabaho umwihwezo wanje ubwa mbere na mbere sinzi ko mubona ingene bitangaje haraheze indwi zibiri hagati ya Petero Nkurunziza na Museveni haba urusobekerane n'urukurikirane rw'amakete amakete yandikwa uno munsi ku mugoroba nyene canke bukeye ukayasanga mwibarabara abanyagihugu bose bayafise mu matelefone yabo ico kintu sinzi ko mwebwe mubona ko ari bisanzwe kubona amakete aba hagati y'abakuru b'ibihugu muzi ingene agenda makete nkajya ca mu byo mu buhinga bukomeye muri za diplomasi agaca muri za ambassade par exemple y'Ubuganda ibujumbura canke y'u Burundi ikampara akagenda mu ibanga rikomeye agashikira umukuru w'igihugu hanyuma akazoyishura mu bisanzwe ni ibintu byategerezwa kuba ata abantu biriwe baranamenya ivyo bariko baravugana ariko jewe mbona bitangaje ingene ayo makete yandika uno munsi ku mugoroba ugasanga abanyagihugu bose mu masoko bariko barayasoma je niho mbonera abacenga umundire gato mvugo uko ravuga ijanye neza neza n'ivyo umuhuza w'abarundi yavuze hirya yeje ati ayo makete acanako murahuza ariko je sinzi ivyo umuhuza avuga kuko niko yavuze hirya yeje umuhuza w'abarundi yego yavuze gukubira yuko atamuhuza w'abarundi iyo ngendo y'amakete acanako ati turayinegura mashaka kubabwira nimba uri kuravuga uri kuvuga Duarudo Ndwimana ujana n'umuhungu wa Nkurunziza ni nk'imfura agico muragihuriza ko kuko raramukurikiye ariko reka ndabikubwire duwa kwijambo nashaka kukubwira yuko je ndahabonamwo amahinyo uti kubera iki nagenda kubwiye yuko jewe kubw'umwihwezo wanje nta Nkurunziza nta Museveni nta Mukapa muri aya makuba ari karashikira Burundi ni ibintu bigaragara yuko abo bantu bitwa bahuza byarabananiye kandi mushima byarabananiye honorable nkengurusajije kubivuga ejo bundi mwaravyumviye inyuma ya huriro rigira ngo gatano byabereye Arusha umuhuza umufasha w'umuhuza Mukapa yarivugiye ati jewe igikorwa canje nararangije bisigurike nararangije amatate y'abarundi byarananiye gutorera umuti hasigaye ko ndabibwira bakuru bihugu niko yavuze reka nkubwire niho haciye hazura urukurikirane rw'aya makete nayo ni iki nukubera ko amakungu amaze kurambirwa n'inkinamico iri kiraba hagati ya Museveni Mukapa na Nkurunziza amakungu rero ubu yari kashaka gusaba ko ivyo biganiro biva mu minwe ya ba Museveni na ba Mukapa akaja ivyo biganiro bikaja mu minwe yishira hamwe y'ubumwe bwa Afrika Union Africaine ifatanije nishira mu mpuzamakungu ONU ico rero nico Nkurunziza na Mukapa beko baratinya kuko bagira bati bikaja hariya muri Union Africaine
nkurunziza na Museveni na Mukapa bose niho rero ngo umadakubwire rero bariko barabitinya kuko bagira bati ibiganiro bikaja muri Union Africaine bikaja muri Nations Unies Nkurunziza baramuhamagara baramushira imbere y'abagabo kandi akigira kananira abagabo bararongika za nteko zija gucungera abanyagihugu muravyibuka ikibazo ca maprobu erega nico kica kigaruka ku meza y'abakuru b'ibihugu kuko bamubwira bati wesha ntushobora kubandanya wica amakungu ahoze emera kuganira n'abantu canke tuzane inteko mpuzamakungu zihagararira umutekano kuko byaragaragaye ko umutekano wakunaniye ivyo rero nivyo Nkurunziza na Mukapa na Museveni bako baratinya kuko ivyo bibaye burya bwicanyi bwa Nkurunziza buca burangira kandi Nkurunziza ubutegetsi bwiwe ntibushobora kumara kabiri atari karica abantu rero nashaka kubwira ko bijya bintu birababaje ingene ubona no musa abarundi b'umutima byabahahamuye byasubiye kubatuma bavuga batereka twihe kamwe ingorane zacu zigiye kurangira ntabwo bigiye kurangira uti kubera iki reka ndakwereke muri bukurikirane gwa makete je wundi bagize bareko baharira Nkurunziza na Museveni baharira kwisango rya yasome heruka kuba yarusha Museveni muribuka ko yanditse bati wanka wangura uritaba rijya sango kubera amateko avuga ibi nibi aho byakabaye ni kera abantu barihaye amacupa ngo Museveni yamukariye mwarabonye Museveni ashitsi yarusha ntiyigeze aja no muri sale mu cyumba kimwe cy'amanama yaciye yigira gufungura uwo munsi nyene ashika aja gufungura na ba uhuru na magufuri ubwo nyene hariya yisohokeye mu byo gufungura acabwira abamenyesha makuru ngo inama ntikibaye ngo abarundi ntibaje ngo turavyunguruje n'ubu niko bizoba ibi bintu murabona nkundire mperaheze kucanyuma urabona bahana ico bita hole mu manyanga ari karaba bagaca babwira Nkurunziza batahubwo rero wewe twandikira ahubwo rero usabe ivy'ibiganiro hagati n'u Rwanda va kuri vya biganiro n'abarundi watoteje wishe na ya migambwe wacura bufu na buhoro ahubwo sabe ibiganiro n'u Rwanda warabonye nivyaca yandika hanyuma kandi Museveni agaca musubiza reka rero turindire twishiremo yuko Museveni ashobora kuba yahindutse nukubyizera kugakorera amahoro mu Burundi reka rero doja mu kizero sango ryo kuwa 27 Kigarama turabi bizovamo ariko jewe icyizere ndiva katari cyinshi nsange ndiko ndihenda nibaza ko atacizero cishi ndabifiseko akabazo kanyuma ari nawe nsozera ko honorable nkengurutse umuntu aravye ariko nageneye nako tusobirara mu bikorwa zoko yego cyane ko ibikorwa neza cyane turavye ibyashikirijwe ejo muri leta y'u Burundi babicishije ku muhuza wabo muza abarundi nako bagira bati leta nitabe nyabona ibiganiro bizokurikira mbega ubu murabona yuko hariho ibiganiro bishobora gukurikira muri kano karere imbere yuko tuvuga ivyo biganiro byo muri Union Africaine ko ivyo muzo yavuze hariko ugushaka kwa leta bigaragara yuko bashaka ko haba ibindi biganiro biramaze kugaragara ntavyo ndabona encore une fois nongeye kubivuga tuzobibona baje kandi byose bizova ku nama izokurikira y'aka karere itariki 27 z'uku kwezi reka tubirindire ni vuba niho hari ingingo bashobora gufata zituma barya abagabo bitaba ibiganiro batazifashe ntibazitaba mushatse kuvuga ibijanye n'ibihano kuko vyagaragaye muri kahise ku karere gafise ibintu vyinshi gashobora gufata kugira ngo babategeke sukubategeka kubakontrenya bavuga mu kirundi gute kubashira kw'igitugu babashire ku inuzeye pression itsure baze izo ngingo niyo zafatwa bazoza zidafashwe ntibazoza murakoze cyane honorable Manuel Nkengurutse nibutse yuko wahoze uri byose rero biva kuri Museveni niho tuzobirabira isango ni jwa 27 kuza nkuko Bob yari yabivuze ndabashimire cyane kuba mwitavye kino kiganiro Club de la Presse mwakoze Bob Rugurika ndetse ko umuyobozi w'iradio RPA iradio y'abanyagihugu mwakoze kutwitaba mwakoze kuntumira namwe yego Patrick turafashanya kumbure mu gutanga ivyumviro kuco twiyumvira kubiko birabi waje neza cyane Patrick Mitabaro rero nije twari kumwe muri kino kiganiro irindi sango azoba ari ku munsi wa gatanu nk'aya mango naho utaha